tugiye neza ku vyerekeye igiturire vy'amatora notangura kuvuga ubwa mbere ca mbere ko ari nko guhindagura intonde vyerekana bisigura gufata abantu batari kuja ku ntonde baba abakiri bato batarakwiza imyaka yo gutora bakabashira ku ntonde baba abantu badafise uburenganzira bwo kwitoza kubera kumbura abafungwa ba politike kumbure baciriwe urubanza n'ibindi ukabashira ku ntonde canke ugafata abari ku ntonde zabo wibaza ko batazogutora ukabafuta nico bita mu gifaransa la manipulation de liste électorale. Aha ndatanga akarorero mu matora ya 2015 abatora benshi basanze amazina yabo yafutswe ku ntonde. Ikindi umugambi uri ku butegetsi barawushinje cane ko wanditse abana bataragera gutora abo bita les mineurs ku ntonde kugira bagwize igitigiri c'abazobatora hamwe n'abandi badafise uburenganzira bwo gutora nk'abanyororo bagashirako babagirije ko bashizeko no ku ntonde abantu bapfuye kugira barondere abantu baja gutora irya kabiri. Ikindi hariho muri 2015 nyene hariho abantu bidoze bo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ko basanga babahinduriye ku munota wa nyuma ibibanza bazoja gutoreramwo bakabarungika kure nko kure metero 10 na bingahe kugira babuze babaca intege ntibagende ntibashikeyo batore. Nk'ico nico ucumva ko cari cakindi citwa mu gifaransa la manipulation de liste électorale. Ikindi abigisha n'abakozi ba leta bandi barategetswe guterera amatora ya 2020 kubera ubutegetsi bw'ico gihe bwaravuze ko aho vyakabaye ni kera aho abanyaburaya n'abandi bifise bazana amafaranga guterera amatora bagaca babahagarara ku gakanu k'ivyo vyiyamirije. Baravuga ko amatora azotunganywa hakoreshejwe amafaranga y'abenegihugu b'abarundi. Niho bahamagarira abantu bose guterera amatora. Ubwa mbere vyatanguye ari volontariat, donc ubishaka mugabo umuntu vyaragiyemwo igikenye na cane cane mu ntara n'amakomine ya ruguru atari mu gisagara ca Bujumbura. Ikigira gatatu ni ukugura amajwi, nico kugura amajwi canke gushira igitugu ku bazotora mu matora y'Uburundi yagiye atandukanye mu bihe bitandukanye. Ivyo vyagiye biribonekeza aho abazotora babaha ubushimwe, amafaranga, impuzu, imiceri, amavuta kugira bazoshobore gutora. Akarorero mu matora y'ibihumbi 2010 mu Burundi bwacu imbere y'amatora warasanga imiceri, imifuko y'imiceri, isukari, amavuta bihabwa mu ntara zimwe zimwe canke nka zose bihabwa abanyagihugu kugira bazotora umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hanyuma ikindi abatora baregerewe n'umugambwe ukabaha amafaranga gushika ku 10,000 kuri umwe ubwo azotora umugambwe uri ku butegetsi. Hariho abatavuga rumwe kandi muri ico kiringo bavuze ko babujijwe kugira imyerekano kw'imyiyamamazo ya politike kandi bavuga ko bobo bari uruhusha rwari rwatanzwe na seni kugira batangure kwiyamamaza. Ikigira kane ni iterabwoba n'amaviolence, iterabwoba n'amaviolence ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ahanye notanga akarorero nko mu matora ya 2015 abanywanyi benshi b'umugambwe CNL wari urongowe na Gatongwasi ico gihe
barahagaritswe imbere y'amatora barapfungwa. Harabaye kandi gutana mu mitwe kugwaruka rw'umugambwe uriko ubutegetsi CNDD Imbonerakure hamwe n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Harabaye abapfuye benshi barapfuye muri urwo rwaruka mu mpande zose. Harabaye guhohotera no kwica abantu, ibyo umuntu dushobora kubona mu vyegeranyo vyatanzwe n'amashirahamwe mpuzamakungu vy'agateka muntu, Human Rights Watch na Amnesty International. Akandi karorero nako mu matora y'ibihumbi 2020 aho umugambwe CNL wari urongowe na Gatongwasa ico gihe wavuze ko haba abanywanyi babo benshi bahagaritswe bidakwirikije amategeko. Hariho n'ibiro by'amatora byavuze ko byatewe n'abajejwe umutekano hamwe n'abanywanyi b'umugambwe uriko ubutegetsi kubwira bahubishe ibyavuye mu matora. Hariho ikindi, abamenyeshamakuru barahagaritswe. Hariho abamenyeshamakuru benshi bahagaritswe bagirizwa ko bariko bagira propagande yo gucyoza leta. Hariho n'ibindi ivyo bita bourrage des urnes, guhubisha amatora. Aha notanga akarorero ka mbere mu matora yo mu 2018 ya referendum yo kwemeza guhindura ibwirizwa shingiro. Hariho abavuze ko bashizemwo bateguye amajwi yemeza ego menshi bayashiraho bahindura amasandugu. Hariho ico gihe bakavuga ko muri ayo matora hashizweho mbere n'abapolisi n'abasirikare imbere y'umuryango kugira batera ubwoba abaja gutora batore ego. Kagira kabiri n'amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2020 aho mu ntara zimwe nka Cibitoke na Ngozi basanze amasandugu yuzuye amajwi n'imbere yuko amatora aba. Ikindi naco ni gishobora guhubisha amatora naho cerekana igiturire cerekeye amatora, ni iyi migwi ijejwe kwemeza amatora, ni ukuvuga CENI na Cour constitutionnelle. Akarorero ni amatora ya 2015 na 2020 aho CENI yanse kwakira ibirego bya opposition by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko habaye ubusuma bw'amatora. Kandi karorero naka Cour constitutionnelle sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje amatora kandi hariho imyidogo batararaba ibirego byatanzwe. Ikindi kivyerekana ni ukuntu abamenyeshamakuru n'amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byahohotewe. Aha twavuga bimwe vyugawe nka Bonesha FM, RP n'Isanganiro mu matora bavyagiriza ko bikorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ingaruka nazo tugiye ku ngaruka turi mu guheza. Ingaruka nyinshi, ingaruka zibonekeza mu bihe nk'ivyo. Hariho krize za politike zica zivyuka, hamwe ihohoterwa rishingiye ry'inyuma y'amatora. Aha novuga 2015 mwese murabizi, ndibaza muriko muri ngaha murazi ko habaye abamenyeshamakuru bahunze, abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bahunze, abo mu mashirahamwe atavuga rumwe bahunze, hama hacaba demokrasi yarabaye faible, yarabuze inguvu. Hanyuma ikindi naco hace hafatwa ibihano byinshi birafatira amaboko
umugongo, harabaho iterambere ryarahagaze cokorwa kugira habe amatora. Mbona ko seni yosubirwamwo kugira yigenge vy'ukuri, hakaba nuko abacamanza ba sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro batoshirwaho n'umukuru w'igihugu, kuko ntiwoja kuvuga nabi uwagushizeho, batogwe habe ubundi buryo bwo kubashiraho atari kugenwa n'umukuru w'igihugu, kuko ntiwomuvuga nabi kandi ari yagushizeho ngo bikunde. Ikigira kabiri cokorwa n'ubwigenge bw'abanyamakuru hamwe na societe civile, abadaharanira inyungu za leta. Abamenyeshamakuru bokurikirana amatora nyene ariko aragenda atagitsure babashizeko, atagitugu babashizeko. Societe civile boyireka igahagarikira amatora atangorana, atamusumikano. Boshiraho igisata, urwego rujejwe gukurikirana ingene amatora rwigenga, rujejwe kuraba ko amatora ariko atunganywa neza kandi mu bwigenge ntangere. Ikindi naco nuko boreka umwidegemvyo wo gushikiriza ivyiyumviro kuri bose no gukoranya amanama cane cane ku migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikindi hoba guhana abashobora kuburabuza amatora bagira fraude electorale. Hoba akandi abajejwe umutekano bo kwigenga bakareka kwivanga mu vya politike by'ukuri, bagahagarara hagati na hagati atankunzi. Igipolisi ni ukuvuga vyoguma vyigenga. Muri iki kiringo c'ayo matora bitwimirije vyarabonetse cane, mugira mwarabikurikiranye igihe haba intonde, haba coalition ku migambwe yishira hamwe kugira izokwitoze. Mwarabonye imigambwe yari yagiye hamwe yitwa Burundi bwa bose, ko abo bagiye hamwe bari bashizemo umushinga amateka Rwasa gato, seni irababwira ko ata mugambwe CNL wagiye muri Burundi bwa bose, barakuramwo. Mu nyuma mwarabonye ko habaye imyidogo myinshi y'abavuze ko ahanini umugwi w'amatora seni woba, sivyo nemeje jewe n'ivyo bidoze, warabaye nkunzi ukemeza cane abakandida bo muri mu mugambwe uri ku butegetsi, kuvuga ko ni vya bintu narimejeje kuvuga. Seni urabona uko yashizweho niko yashizweho mu matora yaherutse, kuva mu matora ya 2005, ariko warabonye ko seni yagiye iridogerwa hirya no hino. Naco gituma n'ubu mu gihe seni yashizweho mu buryo yashizweho kera, ndakekeranye yuko ingorane zagiye ziraduka mu matora yaheze, imyidogo yagiye mu matora yaheze bishobora kubamo. Ubu rero n'ikintu ubona kihari, nuko amatora ubunye ata migambwe igwanya ubutegetsi iboneka, ntigaragara. Urabona ko ari imigambwe itagira ingufu, urabona ko nico gituma rero urumva n'amatora bigaragara yuko imyidogo itazobura.